Nubwo rero biruko turasavye bwa mbere abarundi bose twasavye ko bobandanya kwakirana umutima mwiza bene wacu bavandimwe bacu b'abanyekongo nkuko vyanditse mu mwaka wa 2025 hisunzwe ibwirizwa nimero 1/25 yo kuwa 5 Munyonyo mwaka wa 2021. Itangazo ryerekeye umurindi w'impunzi zihunga ingwano ikebera mu gihugu kibanyi ca démocratique ya Congo. Kuva mu ntango z'uyu mwaka 2025 leta y'u Burundi irarabishinga n'ibihe by'umutekano muke biri mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca république iharanira démocratie ya Congo. Mu kwezi kwa Ruhuma intambara z'urutavanako zirangwa mw'ico gice c'igihugu ca république ya démocratie ya Congo zatumye haba umurindi udasanzwe, umurindi munini w'abene gihugu b'ico gihugu hamwe n'abandi bahaba bahungira mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa Ruhuma mu mwaka wa 2025 hamaze guharurwa abantu bari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 35 kuko bose turaheza kubaharura bamaze kujabuka uruzi Rusizi binjira mu gihugu cacu Burundi bagana cane intara ya Cibitoke hamwe n'abarenga 5,000 baciye ku rubibe rwa Gatumba aho abenshi muri bo arabasaba ubuhungiro hamwe n'ubufasha mpuzamakungu. Uyu murindi w'abahunga watanguye kugwira cane kuva kwa 14 Ruhuma mu mwaka wa 2025 hisunzwe ibwirizwa nimero 1/25 yo kuwa 5 Munyonyo mwaka wa 2021 rigenga abasohoka n'abinjira mu gihugu c'u Burundi hamwe n'ibihe by'umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi giharanira intwaro rusange ya Congo, eka n'umurindi munini udasanzwe kandi wihuta w'abariko basaba ubuhungiro mu Burundi. Leta y'u Burundi iremera amategeko agenga impunzi co bita mu Gifaransa statut de réfugié prima facie, hamwe n'abasaba ubuhungiro b'abakongomani bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi kuva mu ntango z'umwaka wa 2025. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano
ugiye gushiraho umugwi ujejwe ubwa mbere gukurikirana ku munsi no guhagarikira ingingo zose zihuta z'umutekano, kubarondera aho bakika umusaya, kurondera ibifungurwa, ubuvuzi n'ibindi. Ubwa kabiri gukorera hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira abasaba ubuhungiro hamwe n'abatagira ubwenegihugu ONUPRA, hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR mu gusasuma impunzi mu buryo bwihuta. Ubwa gatatu korohereza abariko barakora ibikorwa by'ubutabazi hamwe n'abo bose bafashanya, baba abaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke ba mpuzamakungu. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo ibikorwa bikurikira birategekanijwe. Ubwa mbere guhindura ikibanza, bisigura ko impunzi za vuba, kuvuga guhera mu ntango z'uyu mwaka, zizohindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Musenyi iri mu ntara ya Rutana, mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwashizeko igikumu. Ubwa kabiri amasite atari make azoshikirizwa ishirahamwe mpuzamakungu HCR hamwe n'abo bafatanya ibikorwa kugira bahatunganye neza ibindi bigo bigenewe kwakira izindi mpunzi bivanye no kungene zizoba zingana. Ubwa gatatu ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira abasaba ubuhungiro hamwe n'abatagira ubwenegihugu ONUPRA ikurikiranwe n'ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu n'umutekano mu bikorwa bazokorana n'igisata ca ONU gishinzwe impunzi HCR kugira abo bene wacu, abavukanyi bacu bava mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Congo nabo boroherwe ubuzima mu gihe bazoba batsindaro mu Burundi. Leta y'u Burundi irahamagariye ugushigikirana haba mu gihugu hamwe no mu makungu mu ntumbero yo gushigikira utwigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo kwakira neza izo mpunzi. Amashirahamwe y'abiteza imbere, amashirahamwe y'abagira neza, amashirahamwe yigenga, abahurikiye mu madini n'amashengero, eka nabo bose basanzwe bafasha muri ivyo bikorwa barahamagariwe guterera bimwe biboneka kugira duhangane n'iki cago cateye abavukanyi bacu bo muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Ubwa nyuma nubwo rero biruko, turasavye ubwa mbere abarundi bose, turasavye ko bobandanya kwakirana umutima mwiza bene wacu, bavandimwe bacu b'abanyekongo nk'uko vyamye biranga abarundi kuva na kera na rindi. Ubwa kabiri abarundi bose basabwe ko batosamazwa n'ibiko biraca ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, WhatsApp, Twitter n'ibindi, ahubwo babandanye babumbatiye amahoro n'umutekano. Ibi tubivuze kubera hariho abantu bamaze iminsi bakwiza ibihuha bidafise ishingiro, abantu bamwe bagacucisha basamaza.
Twamenyesha kandi ko igisirikare hamwe n'igipolisi cy'u Burundi ntako bitariko birakora kugira amategeko, amahoro, umutekano w'igihugu byubahirizwe ku mpande zose.